munsi uri hejuru dusubiye guhura kugira ngo tube turarabira hamwe aho tugejeje ikivi mu iterambere ry'igihugu. Murazi yuko ibyo tuvuga byose tuguma twisunga intumbero y'igihugu cyose, ariyo ntumbero dushaka ko twoshika ku gihugu cifashe, igihugu giteye imbere kandi iyo bikunda byari bikwiye kuba ubunyene vuba hamwe bikunda. Rero iyo abakozi n'abakoresha bahuye, icyambere twumva niyo nzira nyene ituroresha kuri iryo terambere. Iterambere ry'ukuri naryo izoba hari uko umurundi wese atunze agatunganirwa ahari mu vyiwe no mu biwe. Igihe bitazaba biragenda uko ntacyo tuzoba turiko turakora. Iyo rero tuvuze umukozi tuba tuvuze iryo terambere kugira ngo turabe intambwe dushitseko. None rero turiko turaganira n'abo ntuma, barashikirije yuko namwe mwifuza yuko mwonganirira mumbwire ingene vyifashe kugira ngo duhanahane ivyiyumviro kungene twoteza imbere ibikorwa bituroresha ku iterambere, twongere kandi turabe iyo uri ku rugendo urasuzuma ukinegura ukongera ukikebuka. Natwe rero n'akanya nkaka aho dutegera ibintu kumwe tukavyumva kumwe tugafatana urugendo twese tuvyumva kumwe. Ariko ikintu mwamenya cyo nuko iterambere cyatuma n'abaserukira abakoresha bari ngaha. Iterambere tuvuze iterambere no kuraba ikintu tuza turaronka ku mwaka ingere tutera intambwe tuva kuri iyi tuja ku yindi, kuko ngaha mwese nta numwe atari umukoresha. Abavuga ngo muri abakozi, hariho igihe rero nka mwebwe muserukira abakozi mushobora kunsuzuma mukavuga muti mbega ubwo abo bakozi c'est exploitation de l'homme par l'homme. Mu bisanzwe sendika ziza kuraba ingene ibikorwa vyogenda neza kugira ngo umwimbu ube mwinshi, mugabo badasize inyuma no kuraba ko ata exploitation de l'homme par l'homme ihari. Cyo ituma mbere biraneza ko buci uko siko bwira tuza turategera ibintu bimwe bimwe. Ndazi yuko rutegera ibitari bike. Igihe niga kuvuga nti turondera umukoresha yitwa leta, narabona umenga abantu bacibakanura amaso bati twari tuzi ko ariho ntimwamenya ko ari mwebwe. None leta se twese ashaka ko twese tubitegera kumwe kugira ngo tuze turanama rimwe. None rero imbere yuko ngira ngo tuja muri deba, jewe mwebwe mwamuri mu manama mo participaseho mbandi ngamba kumviriza no munsi rero amaraporo ndonka kwari ivyo cyane nanje ivyo mba navuze ko nabo babivuga bakabibabwira. Icyo turagomba kubanza gusaba umushikiranganje bajejwe abanze aducire ku mayange amarekomandasiyo aba yarakozwe, ibintu bigeze, ingorane dufise, kugira ngo cyane cyane deba ifatira ku ngorane tuba dufise ingene tuzitorera umuti. Mwese tuja hamwe tukavuga dutore umuti. Kandi ndabivuga gutyo nabonye yuko nacinye n'abantu ntibari bwakanure, muze muri abantu iyo bari kumwe keshi bagira analyse critique de la situation ngo hobiki, ntiyigere yumvira ko nawe afise bw'uruhara mu gukora ico kiravuze ngo hobiki. Iyo rero burya tuba dufata tuti turumvise twese hobiki ngo rero turaba ingene kija mu ngiro, tukaza tukabona blocage twese tugize blocage twese twavyumva kumwe iyo tuja none turabaye bloqué. None aka kantu katublotse tugatorera umuti gute twese turi kumwe? Iyo dutoye umuti turavuga tuti umuti urashoboka, hari ubusaga udashoboka. Rero iyo turi kumwe ngaha twakora kugira ngo turabe twese analyse critique ya situation, tugaca turaba tentative de solution, so gukritika gusa hadiho naco vamo, turaba vyogenda gute twokora gute.